Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV aho uherereye hose ndaguhaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru adasanzwe tugiye kugaruka ku ntambara iriko ihuza igihugu ca Israel ndetse na Hamas. Rero inkuru igezweho niyo tuza kubagezaho ku buryo burambuye nuko ibitero vy'indege ubu biriko bikorwa ku myobo Hamas yinyegezamwo muri Gaza. Mushikiranganje wo kwivuna abansi wa Israel ararahira karengwa ko agiye kurandurana n'imizi no muhari uherutse gukora igitero cihaye inkumbi muri Israel. Iyo nkuru niyo tugiye kugaruka ko n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye biriko biba muri iyo ntambara. Israel rero ngo buri muntu wese wo muri Hamas ngo no mupfu, niko umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Israel Benjamin Netanyahu ahejeje gushikiriza. President Joe Biden wa Amerika we yavuze ko yavuganye na Netanyahu ndetse amusobanura neza ko Israel igomba gukurikiza amategeko y'intambara, ariko Netanyahu ivyo ntavyumva, avuga ko agiye kwihora ku bene gihugu biwe boba barishwe no mu mutwe wa Hamas. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikirize. Impande zibiri hagati y'igihugu ca Israel ndetse na Palestina zoba zifite abazishigikiye, gusa rero igisirikare ca Israel kivuga ko ibitero vy'indege bibandanya mu karere ka Gaza bifise intumbero yo gusambura urusobekerane rw'imyobo Hamas imaze imyaka 20 ibamwo kandi ikoreramwo ibikorwa vyayo. Mu butumwa bwa video bwacishijwe kuri X n'urubuga rwahoze rwitwa Twitter, Jonathan Conirikas n'umuvugizi w'igisirikare ca Israel akaba yagize ati iyumvire Gaza agace kamwe kagizwe n'abasivile kandi kagizwe na Hamas. Avuga ko inyuma y'imyaka itari mike imaze yubakwa kuva Hamas ifashe ubutegetsi muri Gaza 2007, iyi myobo yabaye inzira ya Hamas yo kunguruza ibikoresho hamwe no gutegura no gukora ibitero kuri Israel. Ati ico Hamas yakoze kuva ishitse ku butegetsi haraheze imyaka 20 kwabaye kubaka rusobekerane rw'imyobo kuva mu gisagara ca Gaza kugenda gushika mu bisagara vya Khan Yunis na Rafa. Conirikas avuga ko abantu bakwiye kubona ko Gaza igizwe n'imice ibiri igerekeranye, umuce umwe w'abasivile hejuru ku butaka hamwe n'umuce wa kabiri mu kuzimu utuwemwo na Hamas. Ati ico turiko tugerageza gukora no gushikira uno muce wa kabiri Hamas yubatse. Iyi si imyobo abasivile ba Gaza bemerewe kwinjiramwo iyo Israel iriko iratera. Ubunini n'uruhara rw'imyobo ifise biragoye gushobora kubona kubera ubwinshi bw'amazu abamwe abantu hejuru yayo. Ubu ano mazu akaba asigaye ari umusaka nk'uko abivuga. Akaba yongeraho agira ati birarengeye ko abantu bavyibaza. Igisirikare ca Israel kirwanira mu kirere kibandanya gukubita uturere twinshi twa Gaza. Ubu ikiri imbere no gukubita intwaza ngabo abategetsi bakuru ba Hamas ku nzego zose. Ikintu cari cyo cyose mu gihe ari ica Hamas turakubita, niko uwo mushikiranganje ukivuna abansi yashikirize. Akaba rero yemeje gufuta kwisi iki kintu citwa Hamas. Mushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu nawe yaraye yashinze leta mu bihe bidasanzwe n'ijoro ryo kuwa gatatu kugira ngo ihagararire intambara kurwanya umuhari Hamas, aho mushikiranganje wo kwivuna arahira karengwa ko azofuta burundu no muhari werutse gukora ibitero vyihaye inkumbi muri Israel. Umuhari w'abanyapalestina ugendera ku vyumviro vy'idini rya Islam wakoze giturumbuka igitero kuri Israel kuwa gatandatu uvuye muri Gaza. Abantu nibura 1,200 bakaba bamaze kumenyekana ko bishwe. Ishingwa ry'ino leta rero ryerekana ingene igihugu cahinduwe n'ibi bitero, kuko hari hagize imisi harangwa imishamirano ya politike aho ibihumbi n'ibihumbi bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza intwaro y'umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu. Hagati aho hampande ya Benjamin Netanyahu nayo wavugara umushikiranganje wo kwivuna abansi harimwo kandi n'umukuru w'abatavuga rumwe na leta Benny Gantz. Kuri benshi ibi bikaboneka ko igihugu cyose kiri hamwe muri uru rugamba barwana na Hamas. Ngo turiko turarwana n'umwansi rubura kigongwe umugome gusumba ISIS Eta Islamique, niko mushikiranganje wa mbere Netanyahu yavuze ari kumwe na Gantz hamwe na Gala.
aho bagereranya ibitero vy'uno muhari w'ubwicanyi bw'agahomerabunwa bukorwa n'umuhari wiyitira leta ya Kisilamu ta Islamic canke Islamic State canke ISIS. Galante n'umushikiranganje wo kwivuna abansi ati tugiye gufuta kw'isi ikintu citwa Hamas, ISIS Gaza kizofudika burundu. Ganze mu kumunganira avuga ko iyi leta nshasha y'ubutabazi yunze ubumwe kandi ko yiteguriye gufuta kw'isi ikintu citwa Hamas, nta matara nta mazi canke igitoro bija muri Gaza gushika abanyurujwe barekuwe, niko Israel yoba ihejeje gutangaza. Mushikiranganje wa Israel ajejwe amasoko ntangaguvu ni Israel Katz avuga ko igotwa rya Gaza ridashobora guhagarara gushika abanyurujwe na Hamas barekuwe. Mu butumwa yabicishije ku mbuga hwaniro, Katz yavuze ko atari umuyaga nkuba ushobora kurekurwa canke ngo amazi yugururwe canke ngo hagire ikamyo y'igitoro yinjira gushika igihe abanyurujwe bazoba barekuwe. Israel yarahagaritse ibi bintu byose vyinjira mu karere ka Gaza nyuma y'ibitero vya Hamas kuwa gatandatu. Gaza ubu rero yugarijwe n'ingabo zirwanira ku butaka zirindiriye kwinjira. Umunyamakuru wa BBC Jeremy Bowen yashitse ku rubibe rwa Gaza aho yiboneye ingene igisirikare ca Israel kiriko kiritegurira urugamba rwo ku butaka tweze muri Garwa. Ati narumiwe kubera ibyo twabonye, niko avuga afatiye ku gitigiri kinini c'ingabo n'ibirwanisho rutura birundanye ku irembo rya Gaza. Bowen akavuga ko yiboneye abasirikare amajana n'amajana canke mbere ibihumbi baribwaribwa kubona bataratangura intambara hamwe n'igitigiri kinini c'ibimodoka vy'intambara. Gusa rero inkuru igezweho nuko umushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire Anthony Blinken ahejeje no gushika muri Israel. Muri urugendo Blinken yiteze kubona n'abategetsi ba Israel hamwe n'umukuru wa Palestina Mahmoud Abbas. Ntegerezwa kwibuka ko Abbas aba muri West Bank kandi n'umuke wa Hamas muri Gaza yegukira Palestine. Iyo nkuru rero tukaza no kuza kuyibandanirizaho mu yandi makuru tuza gushikiriza. Reka rero tubandanirize hanze y'u Burundi, ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi General Ngwema yageze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gusura ibihugu vy'akarere Gabo irimo vya Guinea Bissau, Congo Brazzaville na Centrafrica. Ngwema ubutegetsi kuri kudeta mu mpera z'ukwa Kanama uyu mwaka turimo, nkuko rero abantu bariko babitangaza. Indi nkuru mwomenya nuko mu gihugu ca Uganda hari kuvugwayo ibintu bidasanzwe. Ico mwomenya nuko abadepite banze kwemerera kuboneza uruvyaro abakobwa b'imyaka 15 n'abashinga amateka mu gihugu ca Uganda banse icifuzo ca leta co kwemerera abigeme guhera ku myaka 15 gukoresha imiti yo kugabanya imvyaro mu rwego rwo kugabanya igitigiri kiri hejuru c'abatwara inda z'indaro. Thomas Tayebwa cegera c'umukuru w'inteko nshinga amateka ya Uganda yavuze ko ico gitekerezo ari igishitani, avuga ko aba ari ukwemeza ku mugaragaro isamanwa ry'abakobwa. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko ipfunwe mu gukoresha ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro mu rubyiruko rikwiye guhagarara. Hafi umwe kuri bane mu bigeme bafise imyaka 15 gushika kuri 19 muri Uganda baba bafise imbanye canke baramaze no kuvyara, nkuko ubushakashatsi bwa siyanse bubivuga. Ico gitigiri ngo ciyongere cyane muri gahunda yaguma mu rugo mu gihe cikiza ca COVID-19 ubwo amashure yamaraga imyaka hafi 2 yarafunzwe. Mu mpaka rero zikazi zabaye mu nteko nshinga amateka ya Uganda ku wa kabiri, ikinyamakuru New Vision kibogamiye kuri leta catangaje ko depite canke umushinga amateka Lucy Akero yabajije niba imyaka yo kwemererwa kwifatira ingingo yo gukora imibonano mpuzabitsina igiye kugabanwa kavanwa kuri 18 iriho muri iki gihe gashirwa kuri 15. Yavuze ko ico cifuzo cyo gutanga uburyo bwo kugabanya ivyaro ku bakobwa b'imyaka 15 giteye ubwoba. Akero akaba yanavuze ko adakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, ati nkoresha uburyo koremano, uburyo Imana yampaye. Mu kwishura rero kuri izo mpaka, umushikiranganje wa Uganda hajejwe ubuvuzi bw'ibanze Margaret Muhanga
yavuze ko ico cifuzo kitemejwe na guverinoma ariko ko catanzwe na muganga wo ku rwego rwo hejuru Dr Charles Olaro. Mushikiranganje Muhanga akaba yamajije niba vyaba ari vyiza ku mwana twita mbanye ubundi akaza gupfa mu gihe arimo kuvyara, yongera ko hari inda nyinshi cane mu bangavu canke imiyabaga mu Kirundi. Dr Olaro yabwiye ikinyamakuru Daily Monitor kitari ica leta ko kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere atari ikibazo c'amahitamo, ngo ni ikibazo c'uburenganzira bw'ibanze. Dr Olaro akaba yasubiwemo na Daily Monitor agira ati ni ingenzi cane ko dushiraho urubuga canke umwanya aho urwaruka rushobora kugera ku makuru y'ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina n'ubuzima bw'imyororokere, kuboneza uruvyaro ku babikeneye, hakabaho n'ipfunwe hatabayeho ipfunwe, ivangura canke gucira urubanza canke kugira ico utekereza ku muntu kubera igikorwa ciwe. Ariko rero icegera c'umukuru w'inama nshingamateka ya Uganda yavuze ko ico cifuzo kidakwiye kubaho na rimwe. Uganda rero ni sosiyete yiganjemwo imyemerere ishingiye ku madini, ndetse itsinda ry'abarongozi b'amadini naryo ryanze ico cifuzo rivuga ko na bato bakwiye kwifata ku bijanye n'amagara y'irondoka. Abanywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mwakurikiye aya makuru, ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye turiko turabategurira kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Mari bahezagire.